ibi bidashoboka no mu gihugu cacu birashoboka kubw'Imana. Ubu n'ubuvugishwa ku bantu b'abapasitoro barongoye amashengero. Imana nyina amahoro irakunda Uburundi bwacu kandi yiteguye kutugirira neza, kandi kugirirwa amahoro ibi byose mwege mukora muri televiziyo cyangwa bari bose tugira amahoro kubwo tufise amahoro mu gihugu. Umuntu wese azi ko arongoye ishengero kanaka mu kwemera kwaho hakwiye kuba seanse yo gusengera igihugu n'indongozi kugira ngo dushike mu masezerano, kandi byose ndabivuze mu mubiri gusa, kandi sindabivuze kugira ngo nitoneshe, ariko nuko mwemu yera abindongoreye, kuko hari ibindi bihe tugira twinjiremo. Birasaba ko dusengera indongozi, dusengere igihugu kugira ngo tube mu mahoro n'umutekano. Iki gihugu cacu ni igihugu cikanguro, ni igihugu tugiye kubona ibidasanzwe, ariko Imana birasaba ko umuntu wese arongoye idini kanaka, ishengero kanaka, yaba ukijije, yaba amaporoti, yaba basengera igihugu n'indongozi. Ndio ni jambo ry'Imana. Hole fosapaye hasofe ele sofata paye, kandi tugiye kubona umugisha w'Imana. Ivyo mubona vyavyingunza ibiciro ibi nabiriya, ariko abari muri Kristo Yesu siko bizohora, bigeze ku ndunduro ibyo amaso yawe atari bwabona agiye kubibonesha amaso. Niyo mpamvu bisabwa gutera intambwe ukuyizera. Nkawe wamenye ko Yesu Kristo nukwiye kuganyisha abandi, kuko aho yavana igihumbi ishobora kuhavana ibihumbi 2, aho yavana ibihumbi 100 ishobora kuhavana miliyoni, kuko kwizera. Bonjour, bonsoir, murameze neza vaye naho muherereye. Ni Bella shaka kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye. Uno munsi n'umunsi mwiza cyane, turi kumwe na mutumishi watoranijwe. Subwa mbere mu mubonye kuri ecran cyangwa se micro za Roy TV. Akenshi turakorana, amaze kudushikiriza byinshi bijanye n'ijambo ry'Imana, bijanye n'ubuhamya bimwe. Rero uno munsi twashimye kandi gusaba kumutumira kugira ngo yongere yikore mu gahogo, kuko ndazi yuko hari cyo yadutekereye. Ndazi ko kiza gufasha imitima ya benshi, kiza kubaka benshi. Rero ntarinze kurandira byinshi, reka ndamuha akanya kugira ngo nawe abaramutse agire icyo bashikirije, maze adushikize n'ubutumwa yaduteguriye kuri uno munsi. Mutumishi karibu. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Ndayibona kuko nakamwemwe ka sesekarira ku minwa. Twaba dushima Imana. Yego. Imana itwiyumvira ko cyane gose. Murakoze rero kunyakira kuri Roy TV. Imana ishimwe ku bantu bakurikirana ino televiziyo yanyu. Twabonye benshi batwandikira ko bafashijwe. Ntibagiye n'umuntu yambwiye ngo yumvirije ijya ntahe aburyo ubutumwa bwiza n'isengesho twaherejemo ko nyene ngo carabohoka. Yambwiye ikintu yabohotse ko ngo yagira yahukane n'umugabo wiwe, ngo acebumvise ari rya sengesho uwo mugambi wacyuhera. Rero turashima Imana, abantu mukurikira aro n'abantu bafashijwe bagira amapartage menshi. Dushima Imana rero ko abumvije kino kiganiro bagira ku bihumbi 200. Umva Imana ishimwe cyane, ntivyari bimenyerewe, ariko ni kubw'icubahiro c'Imana. Imana ibahezagire. Amen. Murakoze cyane. Uno munsi twagomba dusangira ubutumwa bwiza, kandi ijambo ry'Imana rirabohora. Ijambo ry'Imana niryo byose. Ijambo ry'Imana rihindura ibyase guhinduka. Ijambo ry'Imana ryinjira mu misokoro. Ijambo ry'Imana riraruhura. Mbere Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana nibwo buvugishwa butavangiwe. Iyo wakira ijambo ry'Imana neza na neza ijana kwijana, Imana irahindura ubuzima bwawe. Imana ibahezagire kandi Imana ibahumugisha. Reka itotangura tudasenza Imana, kandi nawe uramfasha, kandi aze nawe gukeneye Imana.
Mana ushoboye byose, turagushimiye ko nongeje guhonyura ibirenge byanje mino studio ya Roy TV. Ishimwe ni ryawe, sibwo ku mugambi w'umwana w'umuntu, ariko ni wewe ugomba ko ubutumwa bushika ku bantu benshi. Ndabigushimiye ku byo wakoze ubuherutse, ndagushimiye ko nibindi ugiye kubikora kuko twarabisengeye. Ndasenze abo turi kumwe bose mino studio ubagenderere kandi bimenyekane ko ari wowe Mana. Mwami Yesu, umunsi umwe Eliya ari ku musozi Karumeli arasenga, aravuga ngo uno munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Akibivuga ngo umuriro uramanuka utikiza ingabo 50, ubushobozi bwawe buca buribonekeza. Uyundi munsi ngo yarasenze ngo imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itaguye kubwo ubushobozi bwawe. Nanje ndasenga kubwo rino jambo ryawe bimenyekane ko ari wowe Mana. Ku muntu wese azopfungura bize bimenyekane ko ari wowe Mana, icyubahiro kibi cyawe ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Numva amavuta yaduze no munsi ntibigiye koroha. Numva Imana itugenderera no munsi cyane gose, kandi nawe uraza gushikirwa. Nuriya mu cameraman araza gushikirwa mu izina rya Yesu. Amen. Tudatebeje reka dusangire ijambo ry'Imana dukura muri Kuvayo Kuvayo igice cya 2 ku murongo wa 2. Nabwiye bari ko badukurikirana ko ni ijambo ry'Imana, kandi kenshi jewe ijambo ry'Imana sibyo mba nikuriye mu muco cyacyo nateguye gutegura, ndategura ariko ntago noza ngako ino televiziyo atari mpwe muyera yampaye icyo ndi buvuge, kuko abarabi iyi televiziyo 80% kwijana bararusha n'ibibazo. Ariko iri jambo nzanye ni jambo ry'ubuvugisho. Ubuherutse navuze ngo hari abavugishwa ataribo, ariko hariho n'ubuvugishwa butaribo. Edaye nanje ndumuvugishwa, niyo mpamvu renze kuvugishwa mu ijambo ry'Imana, kuko Yesu aho twagiye turaraba hose yavugisha mu ijambo ry'Imana. Rero uza kunkurikirana neza, wowe uza kunkurikirana uza kubona igitangaza kivuye kuri wewe, uza kubona ubuzima bwawe buhinduka, uza kubona icyo wari ufise ari ibihe bitari byiza, ibyo wahora ucamwo Imana yiteguye kukugirira neza. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero tuhaye kaze umuntu wari wese agende mutumire, ariko umuntu wese akurikirana ikiganiro agire partage heshi hashoboka, kuko abanyotewe ijambo ry'Imana ni benshi, abanyotewe kubohoka ni benshi. Imana yarambwiye ngo abantu bakurikirana ino televiziyo yanyu benshi bagiye kubohoka, kandi kukaba nkako ubuherutse igihe mvuga bujya butumwa ajya Ntahe, narabonye abantu bashika 50 bampamagaye bambwiye ati twafashijwe. Abandi bagira ibibazo byanyu, baba bo ngaha mu gihugu cyangwa bo hanze y'igihugu, kandi twabonye Imana igira neza. Ntabwo ari icubahiro ciwanje, ariko ni icubahiro c'Imana. Rero turayirudishirije, turayihindukiriza icubahiro cayo, kuko niyo yabikoze kugira ngo bigere hariya icubahiro kibi c'Imana. Hari abantu bambagije ngo none ngo nubu uracari muri bya bihe ujyavuga. Nukuri ko Imana nta kibazo na kimwe mfise, meze neza, nta muzimu mfise, nta badayimoni mfise, nta kibazo cy'ubuzima mfise, nta kibazo cy'uburyo mfise. I'm so okay in God. Meze neza, nta ngorane nimwe mfise. Bijya byabaye ibishure byararenganye. Imana ibaho umugisha cyane. Turinjira mu ijambo ry'Imana, twamaze gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Kuva igice cya 2 ku murongo wa 2 turasoma mu izina rya Yesu. Umuntu wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wo mu Balewi, nyene uwo mugore asaminda abyara umuhungu, maze abonye uwo mwana ko ari mwiza aramunyegeza kumara amezi 3 atagishoboye kumuhisha. Yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto, agahoma
ku burimbi n'ishishi ashiramwo uwo mwana agashira mu rufunzo mu munyika ku ruzi. Mushikiwe aramwitangura ngo arabe icyo yoba, maze uwo mukobwa wa Farawo amanuka kwiyuhagira mu ruzi. Inshoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka gatebo mu rufunzo, atuma inshoreke yiwe kukazana. Arakarumura asanga karimwo umwana, kandi uwo mwana yariko ararira. Amutera agakongwe, atuye umwana wo mu Baheburayo. Arakarumura asanga karimwo umwana, kandi uwo mwana yariko ararira. Amutera agakongwe, atuye n'umwana wo mu Baheburayo. Maze mushikiwe abaza uwo mukobwa we wa Farawo ati, mbega sinode kuronderera umugore wo mu Baheburayo ngo amukonkereze? Umukobwa wa Farawo aramwishura ategome, genda. Nuko umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubarira ati, jana uyu mwana umunyonkereze, nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farawo, acika umwana wiwe amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Imana ishimwe cyane. Amen. Nzanye ijambo ry'Imana rivuga ngo ibidashokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Imana ishimwe. Amen. Ibidashobokera abana b'abantu, ibidashobokera wewe, ibidashobokera umukameramane, idashobokera umuntu wari we wese wo kwisi, peu importe ubutunzi afise, ku Mana birashoboka. Twinjiye mu ijambo ry'Imana. Iyi ni inkuru yabaye muri Bibiliya. Cari igihe Mose avuka. Kuko muri kiriya gihugu baragomba kugeseza abahungu. Niyo mpamvu uyu muntu ari kwisezerana ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye akankwa. Mose rero yaranswe kuva kivuka. Subiye inyuma gatoya, ndibuka igihe Farawo abwira bajya abakirizi. Urabumva abakirizi? Sifa na Puwa. Arababwira ngo bajya bakira abana avutse, hakazoba umuntu wese aze kuvyara, akavyara umuhungu muze mu mwici, ariko umugore muze mu mureke. Hanyuma abo bagore kubera bari mu buntu bw'Imana, Imana ishimwe, baravuga ngo nubwo umwami yavuze gutyo, ntiruturota tukora icyaha cyo kwica. Barakira. Hama Farawo ararakara amaze kumva ko atabantu barapfa. Abaza ati, ivyo nababwiye mwarabikoze? Bamubwira ngo rega ngo abakenyezi canke abapfasoni abaheburayo kazi baratandukanye no kuvyara n'abandi, kuko tuza gusa kubakira bahejeje kugira kuvyara. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo kwari kugira ngo bakingire Mose. Hanyuma Farawo ararakara kuko hariko hararondegwa agatwe ka Mose. Turi ku ijambo ry'Imana. Ibidashobokera abana b'abantu, ibidashobokera abana b'abantu mbere y'Imana birashoboka. Niho Mose yarakuze. Mama wiwe agera kugomba kumuhisha kuko yari kararondegwa. Niko twasomye, biranka, arabura uko bikora. Amaze gukwiza amezi 3, umva ntakishobora kumuhisha ngo ashira mu gatebo, asunirira mu ruzi. Umwana w'umwami, umukobwa w'umwami, duvuga nk'umukobwa wa Joe Biden, amanutse nabajya ba protocole, inchoreke babyita aba protocole, abona ngo ako gatebo kari mu ruzi. Arikanga, ariko yumva ari mu mana kararira. Yumva ati none ibi bintu nibiki? Niko kuca abaza, afundurura asanga hari umwana. Umva mama wa Mose byamunaniye kumuhisha, ntakishobora gukora ikintu na kimwe, yataye avuga ati mana, umva hariho umuntu muri kino gihe turiko turavugana kubw'ibibazo afise, avuga ati mana ndamanitse amaboko hejuru, abari ukora. Ndi kwijambo rivuga ngo ibidashobokera umwana w'umuntu mbere y'Imana birashoboka. Imana ishimwe. Amen.
umukobwa wa Mose plutôt nyina wa Mose yataye Mose kubera atari gushobora kumuhisha, aramuhisha kiruyoya ariko biranga. Sinzi nawe ivyo urimwo, sinzi ko wamaze kwiheba, sinzi ko ubuzima bwamaze gucanga, ariko ndakuzanira ijambo rivuga ngo ibidashobokera tantine wawe, ibidashobokera onkre wawe ari hanze y'igihugu, ibidashobokera abo wituye, mbere y'Imana birashoboka. Hanyuma umukobwa wa Farawo haza mushiki wa Mose, aramubwira ngo jewe uyu mwana noshaka kuronderera umuntu amukurerera. Umukobwa wa Farawo kuvuga era umukobwa w'umwami, aramubwira ngo genda umurondere. Kandi Mose yari umuheburayo, kandi yarankwa. Baca ubwo nyene acagenda kurondera, umushika acagenda kurondera nyina w'umwana nyene, acatako. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati genda umunyonhereze, no kugira nzo kugerera, no kuvuga transformation hahindutse. Nyina wa Mose yari yarahevye. Haleluya, haleluya. Nyina wa Mose yari yarahevye, yarazi yuko yamaze gutanga umwana wiwe, byamaze kuba kubera yari yabuze uburyo ashobora kumuhisha. Hanyuma ndumva Imana bushobora byose. Hanyuma umukobwa wa Farawo avuga ati genda umunyonkereze mbere no kugira nzo ugerera. Mwani majambo harabaye impinduka uko nyina wa Mose yiyumvira siko bibaye. Agiye kosa umwana wiwe kandi aciye yongerwa ko azorihwa. Urumva Imana? Haleluya, haleluya. Hanyuma nyina wa Mose agenda aronsa Mose, amwonsa ariko arahemba. Holy fosafa. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera imbere y'Imana. Mu yandi majambo mama wa Mose ntiyarazi uko bizogenda. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Mu Yesaya 41 avuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ntukihebure ndi Imana yawe. Hari abantu barushe bariko baradukurikirana, hariho abantu barushe bariko baradukurikirana, ariko ibidashobokera abana b'abantu. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu ndakenera ijambo rinyengetere ku musokoro umuntu wari wese ariko aratumva, kuko ibibazo by'abantu bariko baracamo ni byinshi. Hariho ababuze inzira, hariho ibintu by'Imana byacyanze, batakimenya ko ari Imana ibaho. Byari narose umuntu ambarira ngo burya hariho abakozi b'Imana, ngo koje ikibazo kiwanje nagitwaye ku bakozi b'Imana bashika 5, ariko bose bandiye amafaranga, nararishe amafaranga menshi ariko ntacyo nabonye. Ndabwiye ati uko yararejo nubo ni kwiri, kandi uko yakora ibitangaza kera nubo ni kukibikora. Ikibazo tufise ni kimwe, nuko ari abatari ko barayirondera mu mpemu n'umukuri, bariko barayirondera mu nyungu zabo. Ndamubwiye ati fukama mu izina rya Yesu. Arafukama. Buya telefonye ambwira ko Imana yamugiriye neza. Nje kukubwira ngo ivyo ubona bidashobokera abana b'abantu, hefotaleko sivo halis. Ivyo ubona bidashobokera abana b'abantu, ivyo ubona tanzira, Imana yacinzira. Kuko Mose yari umwana w'isezerano, igamugarukanira mama wiwe akamwonsa yari yaratawe, ikamuhisha Farawo yari yagombye kumwica. Iyo Mana twizeye, iyo Mana twiringiye atari bayari, niriko iravugana nawe mu mutima ko nawe uje kugirira neza. Waragejeje biranka, waragiye ko halefosa fire, waragerageje biranka, gerageze kurondera uruvyaro, urariha amafaranga menshi, ariko hafo tayafo.
waragwaye uragenda abantu benshi hatandukanye mu baganga batandukanye, ariko nje kukubwira ngo ibitashobokiye bari abantu bagiye ko ho atefo elesofe ebesivo, ibidashobokera bajya abantu wagiye ko ibitabashobokera imbere y'Imana bigira bishoboka. Wowe uri kurankurikira bigira bishoboke. Wewe uzi ko atabushobozi bw'Imana kuko wakiriye amajambo y'Imana menshi, wakiriye benshi bakubwira ibitari byo, ariko nje kukubwira ngo ndi mu ijambo ry'Imana, ndi mu bushobozi bw'Imana. Ibyo ahubona atanzira inzira irabaho. Hariho umukenyezi yaragwaye ubutinyana, yarabumaranye imyaka 38, ntiyarashoboye, yari yaramaze ibyizigiro byarangiye. N'ubu hariho abantu ibyizigiro byarangiye bariko badukurikirana, ariko nje kukubwira hole fosa fire, haracyari ibyizigiro. Tubisoma mu gitabo ca Yobu ngo naho igiti cyatema gishobora kunaga, naho ubona tanzira ku byo wagiye uracamo, ngo uwo mukenyezi yamaze hole fosa fire imyaka 38, amaraso anyarika, amaraso akoroka, amaraso ayabona. Oh hole fosa. Ariko ngo Yesu ahashitse waravuga ngo hari umuntu ankozeko, abo bari kumwe baravuga ngo none gamwigisha ninda gukoze kuko mbona twese turiko turanyunda. Hole fosa paye. Yumva imbaraga ziramuvuyeko kuko uwo mugore yari afise ukwizera. Ndagusabira ukwizera bivanye n'ibyo urimo. Nimba atakwizera ufise, ndakwizerera mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ikurokore, igukure mu iyo nyanja y'abadayimoni, iyo nyanja y'abanyakuzimu yagushize. Guhera uyo munsi uwo mugore ubuzima bwe burahinduka kuko yakoze ku buyonga bwa Yesu, muhindurira amateka. Rero birasaba ko utera intambwe nawe wizera Imana. Sinzi ibyo urimo, ariko Imana yantumye kukubwira ino jambo. Ibyo ubona byananiye abana b'abantu, aho ubona tanzira, Yesaya 43:18 ngo ngira nkora ikintu gishasha, ngo nzotembesha inzuzi ahantu hagadutse, ahantu atamazi ahari, ngo nce n'amabarabara ahantu atanzira. Mu yandi majambo, ivyo ubona ko ari misozi holefo, ivyo ubona tanzira, Imana yo ifise inzira, kandi ifise inzira igihumbi ishobora gucishamwo ibintu. Oh safela topa avele sope avondele kota. Ivyananiye abana b'abantu, ubu tuvugana hariho umuntu yari yizeye abiwabo bakomeye ko bazomuha akazi. Wanasaka n'Imana yari yayikuye ko ibyiringiro, avuga ati ko mfise onkre umutegetsi. Uko niko mwe muye karambarira, kandi no muri commentaire muzomubona. Ko mfise abi wacu bakize, ndizeye iki kibazo ko kizohava. Yarashaka akazi, ariko yari yaramwemereye. Ahejeje kumwemerera, telefone acarayikata. Guhera uco gihe uwo mukobwa yari yabuze amahoro, n'Imana yari yayivuye. Ariko kubera ijambo ry'Imana, helefo eze payafo, wizera Imana. Imana si oncle, si tantine, n'Imana ishoboye byose, irengeye vyose, ihindura vyose. Birasabwa ko utera intambwe.
Jambo ry'Imana ryambwira ngo abiringiye umwana w'umuntu baravuma. Wiringire canke wizera Imana niyo vyose. Nabonye abantu bihakana abiwabo kandi basangiye amaraso. Nawe kura amaso kubonesha amaso, uhanga amaso Imana. Inyuma y'indwi zitatu uzobona kugira neza ku Imana. Sofe elebo safai. Numva ijuru ryugurutse, numva ijuru ryugurutse, numva ijuru ryugurutse, numva ijuru ryugurutse. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Mpagaze mu ijambo ryayo. Harahandi Yesu yari karaca. Hanyuma amaze kuhaca habaho abantu bariko baranyundayundanya. Abo bantu hari abantu benshi bagwaye. Nkuko muri kino gihe bariko baradukurikirana bakoresha social media benshi bagwaye kandi n'ubundi bari. Hanyuma haca haba abantu bari bananirwe n'ibibazo vy'ingwara. Baca bazana umuntu agwaye ku nderuzo. Kubera ntivyari gushoboka ko bashikira Yesu. Baca hejuru. Bari bafise ukwizera. Ndagomba uyu muntu ariko aradukurikirana agira ukwizera. Bakurako amabati. Bari bataye ivyizigiro nkuko mbona hari abantu bataye ivyizigiro. Sofo aleposifa hilo posafai. Bataye ivyizigiro batabona inzira. Bavuga ngo n'ugupfa yapfuye. Naco tugikuraho. Reka tumature no hejuru no twatire duterereyo. Amupfira imbere. Hole fosafa elelo pesifo. Yesu we, Yesu. Barakura bararekurira hasi. Yesu arakanguka. Ariko ubwo nyene kuko yabonye ukwizera kwabo bana. Kuko yabonye ko barusha. Arababwira ngo ikorere nderuzo yanyu mugende. Umuntu arakira. Ndatangaza Imana ishoboye byose. Jambo ry'Imana rivuga ngo uko yarari kera nuko niko akiri. Kandi arongera avuga ngo nimwanyizera muzokora ibirengeye nk'ibyo nakoze. Nk'umukozi w'Imana yatoranije. Ndasenga Imana ishoboye byose. Wa muntu wari ufise icyo kibazo uri mu gutinyanka. Wa muntu wari ufise ingorane zo mu mutima. Wa muntu wari ufise ikibazo cyo kugomba kwiyahura. Imana ishoboye byose. Imana ihindura amateka. Sofe elefota paya fosi. Iraje kuguhindurira amateka. Iraje hole fosifa alele posafa. Iraje kuguhindurira amateka. Hari ibyo wagiye unyuramwo byinshi. Hariho umukobwa ariko arakurikirana iyi televiziyo. Anakunda kwikurikirana cyane nubwo adavuga. Yararondeye Imana kenshi biranga. Aridandaza kubwo kubura uburyo. Yanabyariwe ni wabo umugabo aramuta. Ariko Imana ishoboye byose. Ukayemerera ukayiha ubuzima bwawe. Izoguhindura ubuzima iteke uguhe nakazi. Ntabwo Imana yanka umunyabyaha ahubwo yanka icyaha. Va mu ico cyaha cyawe. Imana ikugirire neza kandi iragukunda. Yagutoranije utarabaho mu nda kwa mama wawe. Kandi yagutoranije kugira ngo yikorere. Hefose falasi payavo. Mu izina rya Yesu Munyanazareti. Mana uyu muntu ariko aradukurikirana. Ibi bintu atabona ko bidashoboka. Kubo yari yizeye. Ijambo ryitubwiye ngo ibidashobokera abana b'abana mbere yawe birashoboka. Ivyo amaso yawe atari bwabona imbere yawe birashoboka. Ibyananiranye ni wabihinzira. Hariho umukobwa yitwa Esther. Ari umuntu akiriritse wa ruguru ataca amazi. Igihe kimwe hatangwa itegeko ryo gutorwa abakobwa kuba umugore w'umwami Asuerusi.
hari abakobwa benshi b'abanyagisagara nawe yayivukira n'ibya makiyaje ntabyo yarazi, ariko nkunda Imana ishoboye byose, ntabwo iraba umuntu ku mubiri gusa, ariko iraba mu mutima. Ibyo bakora Esiteri ntabyo yarazi, kubwiwe ko yakuze uko ntiyari kubishobora, ariko Imana ishoboye byose. Ivyo abo bandi bari kumwe batari bakekana ko bidashoboka, ariko biciye ku Mana byarutse imbere ya Esiteri. Ubwo nyene atobwa kuba umwami. Sinzi nawe ibyo uri kuracamo, ntiwikengere. Imana dusenga ntabwo ari inyagisagara, Imana dusenga ntabwo ari inyaruguru, Imana dusenga ibera hose cyarimwe. Twese iradukunda kandi iratwitwararitse. Ndagusengeye wowe kurankurikirana, ibyo ubona tanzira, ibyo ubona taho ubona wocisha ibintu, ibyo ubona waburi inyishu, Imana ije kukugirira neza, Imana ije kuguhindurira amateka. Hole fosafa. Hariho umumama amaze imyaka 5 asenga, yiruka mu byo bita uburago, asenga kugira ngo Imana imuhe akana basi kamwe. Hole fosafa. Ego warabwiwe na benshi, warinizeye na benshi, waranatanze n'ibimazi byinshi, ariko iri jambo ry'Imana, Hana yarasuzuguwe. Harageze igihe mu gusenga akomana iminwa kuko amajambo yari yahetse. Nawe ndatangaza Imana ishobora byose, Uwiteka igitangaza cyo kuronka umwana. Uwiteka hale fosafa. Samweli agitoranwa yabwiwe ngo Samweli, ibyo ugira ukorerwa, abazovyumva ndabifatanye n'ijambo ry'Imana, iminzerere izobajyako. Hariho abantu badukurikirana bari baratawe, ariko bivanye nuko bari baratawe. Hari umuntu yaretswe, aherekwa n'abantu benshi, arabura ifatiro, ariko bajya nyene bagusuzuguye bazobona ko ari Imana wasenze. Hele fosi fatafa. Ndumva ijuru ryugurutse, numva marayika yururutse ku buhanuzi. Sofele posafaya. Ibi bidashoboka no mu gihugu cacu birashoboka kubw'Imana. Ubu n'ubuvugishwa ku bantu b'abapasitoro barongoye amashengero. Imana nyina amahoro irakunda Uburundi bwacu, kandi yiteguye kutugirira neza, kandi kugirirwa amahoro. Ibi byose mwege mukora muri televiziyo cyangwa bari bose, tugira amahoro kubwo tufise amahoro mu gihugu. Umuntu wese azi ko arongoye ishengero kanaka, mu kwemera kwaho hakwiye kuba seanse yo gusengera igihugu n'indongozi kugira ngo dushike mu masezerano. Kandi byose ndabivuze mu mubiri gusa, kandi sindabivuze kugira ngo nitoneshe, ariko nuko mwemu yera abindongoreye, kuko hari ibindi bihe tugira twinjiremo. Birasaba ko dusengera indongozi, dusengere igihugu kugira ngo tube mu mahoro n'umutekano. Iki gihugu cacu ni igihugu cikanguro, ni igihugu tugiye kubona ibidasanzwe, ariko Imana birasaba ko umuntu wese arongoye idini kanaka, ishengero kanaka, yaba ukijije, yaba amaproti, yaba basengera igihugu n'indongozi. Ibyo ni jambo ry'Imana. Hole fosapai. Sofe ele sofata pai. Kandi tugiye kubona umugisha w'Imana. Ivyo mubona vyabyingunza ibiciro ibi nabiriya, ariko abari muri Kristo Yesu siko bizohora. Bigeze ku ndunduro, ibyo amaso yawe atari bwabona agiye kubibonesha amaso. Niyo mpamvu bisabwa gutera intambwe ukuyizera. Nk'abo wamenye ko Yesu Kristo nukwiye kuganyisha abandi, kuko aho yavana igihumbi ishobora kuhavana ibihumbi 2, aho yavana ibihumbi 100 ishobora kuhavana miliyoni, kuko kwizera.
Matayo 6:33 aravuga ngo ishoboye kugaburira inyoni zo mu kirere yobura gute kugaburira wewe umwana w'umuntu? Kuki wiheba? Kuki ugomba gukora ivyaha kubwo kw'ivyo bihe urimo? Ndakuzaniye ijambo ibidashobokera abana b'abantu hole fosafa imbere y'Imana birashoboka. Wa muntu kijijwe we wataye Imana, wakoreye Imana. Petero yaravuze ngo none ga mwigisha ko twahebye byose tukagukurikira tuzoronka iki? Aramwishura kuko Petero yaraciye ubwenge. Yesu aramwishura ngo nta wahebye byose, agaheba umuryango, agaheba ibikugu na biriya, atazobishumbusha umurengera. Muri kino gihe tukiri mwisi no mwijuru, mu yandi majambo nta mukozi w'Imana numwe azokwigega kogwa n'isoni yakoreye mu mpemu no mukuri. Halefosa. Ndabona ko hari abantu bitwa abakozi b'Imana bagomba kubivamwo bivanye n'ibihe bari barimo. Nabashinze Intahe buje nta kibazo mfise, ariko ndaguteye intege bandanye urugendo. Mwijuru hari Imana ishoboye byose, kandi nawe wagomba kwiyahura Imana ikugirire neza, iguhindurire amateka mu izina rya Yesu. Reka dusenge nkuko narongowe na mpemu yereka dusenge. Dusengere n'igihugu, dusengere n'imirimo yanyu. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishigwe hejuru. Hefo hesifo alebo. Ibidashoboka ku mwana w'umuntu birashoboka. Hari ibindi bintu bitari bwashoboke igihe ucishije abanyisirayeli mu kiyaga gitukura, nk'ubutanganyika canke cohoha cogabukamwo kubiri, abantu hakabonekamwe ibarabara nk'iri RND ikaburimbi, abantu bagajabuka bakagendagenda. Ivyo rero nibidashoboka kuko nitwigeze tubona ikigo kijeje obuha guca ibarabara rya kaburimbi mu mazi muri Tanganyika. Mu yandi majambo ku bana b'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Nukuvuga ivyiyumviro wewe mwami utwiyumvira ko ntabwo ari bibi n'ivyivyiza, kandi wewe utuzi tutaravuka. Umujournaliste Bera umuzi atarabaho. Hefo hisifato payavos. Wewe ucinzira mu kiyaga ukacamwo ikaburimbi, wonanirwa gute gukiza iyi ngwara umuntu amaze imyaka 7? Wewe ukiza umuntu yaragwaye kuva amaraso ayamaranye imyaka 38, wo halefose fata peya fosi halese kote fosi fa. Wonanirwa gute no gutanga amahoro muri n'urugo yabuze? Wonanirwa gute no gusubiza mu rugo uyu mugore yataye umugabo? Ko tuzi ko ubugingo bwawe bwose abantu bose bari mu buntu bwawe kandi warabaremye. Nubwo Satani yo halefosifa, nubwo Satani yo byura ingunza, tuzi kuri Imana ishoboye byose. Umuntu ariko arumva rino sengesha yataye ibyizigiro. Uyu muntu amaze imyaka myinshi atavyara kandi asenga, n'igihe cyawe cyo kwibuka. Uyu muntu amaze imyaka myinshi yarakuwe mu kazi atari uko yabishaka, ariko kubw'umugambi wa Satani, kubw'umugambi w'umwasi, halefosa, kugira ngo yihebe. Uyu muntu kubwo kumvira ijambo ko ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Mana nyene icubahiro, Mana ishoboye byose. Umuntu wese akurikira kiganiro, kandi umuntu wese agiye kugishikana kure, umwiyereke nkuko wiyeretse Eliya, nkuko wiyeretse Elisa, nkuko wiyeretse Yeremiya, nkuko wiyeretse Halefos. Uzobukoze Yesu. Mana turusengeye mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ubwo ngo nta butegetsi butava kuri wewe. Mana Mwami Salomo yasavye ubwenge, natwe turamusengeye mu bwenge kugira ngo
turoranigwe turonka amahoro ava kuri wewe. Dusengera n'indongozi Mana, ibi vyiza watugejejeho watubwiye ko tuzoronka muri kino gihugu bitugereho mu izina rya Yesu. Ibi biciro byaduze ubimanure kuko ni gihe cawe cyo kudukorera. Turagushimiye Mana ko witwa Imana ishoboye byose. Turagushimiye ko ugendereye uno muntu. Turagushimiye ko witayeho uno muntu. Turagushimiye ko uhaye amonka uyu muvyeyi yari yabuze amonka. Oh Yesu. Oh Yesu. Turagushimiye uyu muntu kumuhaye amahoro. Yari yagerageje kurondera ibipapuro byo kuja hanze y'ibihugu ariko apoteza amafaranga menshi. Ariko kumuhaye amahoro cyo ni cyambere. Kuko amahoro ashitse ava kuri wewe. Umwana w'umuntu yokoresha ubwenge bwiwe atanisezerana afise ryo kuja byo hanze akarondera bikanka agata amafaranga, ariko ndagushimiye kumuhaye amahoro. Kumuhaye amahoro n'ibindi uzomuha ole fosafa hele kosifata fola basandere kotafasi hele fo ele sotafaya sapaya vos. Mana, turagushimiye kuri zinongo zagira zisambuke. Turagushimiye kuri aba bantu bariko baraja mu busambanyi kandi bategerezwa gukora urugo basanga bahindutse, gahunda zabo zahindutse kubw'ivyaha bakoze. Turagushimiye Mwami Yesu ko bumvise zino mpanuro. Halefosifa. Oh halefosa. Turashimye Mana ko umuntu wese azokurike hari umuntu ari umumama ukijije iyi ngwara ya diabete. Turagushimye Mana ko warureje n'ubuni kuri. Twavuga byinshi by'iwawe ntitubimare. Turagushimiye Yesu. Turaguhaye icubahiro. Jambo ryawe rivuga ngo nitwasenga twizere yuko ivyo dusenze vyabaye, kandi ngakanwa k'umukiranutsi k'umukozi wa kararema. Ndaremeye intahe umuntu wese yumvise mu byo navuze jambo ry'Imana n'ubuvugisho azashinga intahe avuye ngo uruwera. Nkuko Hana yaririmbye indirimbo amaze kuronka umwana, nkuko Ezekiya yashimye Imana imwongeye imyaka 15 yaragiye gupfa. Ndakwifurize nawe gushima Imana nyene amahoro ibaho umugisha, kandi Imana nyene amahoro ibahezagire cyane. Amen. Akanya nakawe mu journaliste Bera. Reka tusigaye tubashimire abantu mwakurikiranye rino sengesho ijambo ry'Imana. Nakarengo nibifungurwa mu bindi, umuntu ntatungwa gusa n'ibyo kurya, ariko n'ijambo ry'Imana riratunga rikakiza imitima. Uko ryo ginjira mu mutima w'umuntu rikagarura ibyizigiro, rigakuraho kwiheba. Rero nizera ko bafashijwe. Twari kumwe na mutumishi umukozi w'Imana uwatoranijwe, akomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye kugira ngo habohoke imitima myinshi, benshi bagaruke ku Mana, abandi bagire guhumurizwa mu mitima yabo. Rero reka nongere ko ndanamushimire kuba akomeza kutwitaba ngaha muri biro ya Roy TV. Nongere ndabifuriza muri mwese mwakurikiranye kino kiganiro, mugira umugisha, muhezagirwe, amagara meza, mu vy'iwanyu vyose bigende neza. Rero tuzosubira kandi kuri kamera twafashijemo na Elfage abikora neza cyane. Rero naho ubutaha tuzobazanira n'ibindi kandi bikurikira. Murakoze, ciao ciao.